indwi yo kuva ku wa mbere igenekerezo rya 10 gushika ku rya 14 Ruhuma uyu mwaka yahariwe umweranda Valentino, akaba kandi ari indwi yahariwe abakundana, aho mbere kw'igenekerezo rya 14 Ruhuma ariho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe abakundana. Muri iyi myaka uyu munsi ngo usigaye uhimbazwa ukutariko nk'uko bisigurwa na Patiri Nsengiyumva Pierre ari mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diocese ya Bujumbura, akongera akaba na Patiri mukuru wa Paruwase mu Berudi. Mu myaka rero yagiye zirabandanya iri hafi y'ibibinjana turimo, niho abadandaza batora uwo munsi baca bawuhindura umunsi wo gusohora ibidandazwa vyabo, baca bararondera ingene baronka impuzu bitirira abakundana, izo mpuzu zigaca zigurwa cane. Ngene haba amashurwe yitirirwa abakundana, ayo mashurwe agaca agurwa cane. Niho rero nabo bubaka inzu z'uburaro, niho nabo baca batangura kuza barahimiriza uwo munsi kugira ngo ubwo gwaruka, abo bantu bashaka kwerekana ko baba bakundana babashorera amafaranga. Baca rero babishira rero mu bimenyesha makuru, uwo munsi rero ukaca uravugwa mu bimenyesha makuru n'ibindi, uhava rero uhinduka umunsi wo gucumura kuri twebwe abemera Imana, umunsi w'ubusambanyi utagira izina, abantu basambana, abubatse bakarenga ibigo. Niho rero Ekleziya yazirategura inyigisho zo kwibutsa abantu ko urukundo rw'ukuri ari urukundo ruva ku Mana. Mbega inyigisho zihabwa urwaruka canke abubatsi muri iyo ndwi hari ico zungura ku buzima bw'ingo n'imiryango? Patiri Nsengiyumva Pierre aremeza ko impinduka zigaragara. Turadutanga umwanya wo gushinga intahe. Hariho rero benshi bashinga intahe baratubwira ingene nko mu ngo zabo urukundo rwariko rurazima, ngaho kubera iyi ndwi rugasubira rukaka, bakasubira kuba nk'uko batanguye ubuzima bushaje. Baraza rero kubishingira intahe ngaha, benshi gose barashinga intahe. Hanyuma mu gwaruka urabona igihe tugezemo, abisi bigisha ivy'isi, bakigisha abantu ko ubusambanyi ari byo bigezweho. Imana nayo ivuga iti ntuzosambane. Dufatire kuri ako karorero k'iryo bwirizwa ry'Imana. Abaje ngaha rero gukurikirana izi nyigisho, mu kurangiza iyi ndwi turababwira abumva bavyemereye Imana baze baraganira Imana ko bazoziga mu bwerentegeko, kuvuga bazirinda impengamiro yose bajana mu vy'ubusambanyi. Baragana umwaka umwe, mugabo imbere y'Imana nta uragana umwaka umwe, aragana ubuzima bwiwe bwose. Uno munsi rero naho bavuga gutyo, namwebwe n'ivyo mubona, turaronka imisore ishikira kubaka urugo rwabo yarizigamye. Nuko kenshi vyiza ntibabivugira hejuru, tuguma tubona bajya bavyononye. Abakoze vyiza ntibavugwa kandi ari bahari. Turabona abantu benshi ngaha usanga no mu gwaruka imbere yo kugira izo ndagano baba bari baratakaye, ubu usanga barasubiye ku murongo, bakaja n'imbere y'abantu bakabishingira intahe. Mu gihe abantu babona ko inyigisho ngirakamaro nk'izo zitari zikwiye gutangwa indwi imwe gusa mu mwaka, uyu mupatiri aratanga umuco. Bubatse barakunda kubibaza bakavuga bati mwaduhaye indwi imwe dutegurira ikindi gihe. N'ugwaruka cane cane imisore n'inkumi baravuga bati mwaduhaye indwi imwe dutegurira ikindi gihe. Ariko kenshi duca dushima ko ku bakatolika baza, kuko iyi ndwi ntizamwe abakatolika gusa, izamwe abantu benshi. Ku bakatolika baza turababwira bace bagenda mu maparuwase baje bavamo, babandanye babafasha kubategurira izindi nyigisho. Ni naco gituma nko mu butumwa bw'ingo n'imiryango, iparuwasi imwe yose irafise abajejwe ubwo butumwa, nibo rero bace babikurikirana. Dora tubibona rero mu maparuwase ngaho i Bujumbura, eka no mu yandi maparuwase ko batumira abantu mu nyigisho. Mugabo uko bitaba muri ino ndwi siko bitaba babatumye ko mu iparuwasi. Muri ino ndwi baraza ari benshi, ngo batumye ko mu iparuwasi ntibaza ari benshi. Ariko turabandanya, inyigisho zirabandanya mu bundi buryo. Mwomenya ko ku munsi wa mbere hatanzwe inyigisho ku bubatse, nayo ku munsi wa kabiri hatangwa inyigisho ku gwaruka.